Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana bane namwe ku bataraba abayisilamu. No musigano tugira tuganire ko nikijanye no musigiti wo muri Palestina witwa Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni musigiti ufise ibintu bikomeye cyane bivugwa kuri wo. Anaje gituma hari intambara hagati y'Abarabu n'Abayahudi, kuko iki kibanza kiragwanirwa n'amadini ashika kuri atatu: Abayisilamu, Abakristo hamwe n'Abayahudi. Ariko Abakristo inguvu zinyinshi cyane, kuko ibiranga ico kibanza ntabwo bikomeye cyane nko ku ruhande rw'Abayisilamu no ku ruhande rw'Abayahudi. Kuri ubwo rero ngaha anye turaza kubereka neza icari cyo uwo musigiti n'ikibanza uherereyemo, kugira ngo umwe wese agire icyo atahuye nejo neza arumva amakuru, amenye ibiko biravugwa muri ako karere ka Palestina. Murabona umusigiti munini yinya ariwo twita Dome d'Ihoshi bakunda kwitiranya na Al-Qibli. Kubwo Al-Aqsa ntabwo ari umusigiti munini yamubona. Al-Aqsa uyo ni Dome d'Ihoshi, hamuriye mubona haruguru niwo twita Al-Aqsa. Hariho n'ibindi bintu byinshi bikikije uyu musigiti. Turashobora kubonamwo nk'icyo twita Masjid Al-Aqsa. Aha rero aka gace kose mubona niko kagizwe na Aqsa, nicyo twita Aqsa. Aho turabonamwo umusigiti wa Al-Qibli, Dome d'Ihoshi, turabonamwo Musala Marwan, Mosquée Al-Buraq, la Esplanade Jardin, umurima, hamwe nawe twita Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Nivyo bigize ako karere mubona kakikujwe n'ako gace mubonye kagize nibara ritukura. Al-Aqsa akaba ari umusigiti ufise icubahiro gikomeye cyane muri Islamu. Ni umusigiti ugira kabiri inyuma y'umusigiti w'Imaka, ukaba nawo wa mbere wubatswe. Ni kuvuga yuko inyuma ya Aqsa haciye hubakwa Imaka, igisagara ceranda kivukamwe intumwa y'Imana Muhammad. Ibi rero kubera iyo nzu ikomeye cyane y'Imaka tubona yubatswe n'abantu babiri bakomeye, ari Aburahamu n'umuhungu wiwe Ishimayeli, ko tubisoma muri Qur'an. Hama ivyo navyo tukabisanga muri Qur'ani 2:127, aho dusanga nyene Imana ivuga ati nimwibuke Ibrahimu na Ismaili aho badoze inkuta y'irya nzu y'Imaka, bagasaba n'uhoraho igisabisho ati twemerere kuko niwe wumva kandi niwe we uzi. Uyu Masjid Aqsa cyangwa umusigiti wa Aqsa bavuga yuko ari umusigiti wubatswe ubwa mbere na Adamu. Izi nyandiko zerekana ko wubatswe n'abamarayika, abandi bakavuga ko wubatswe n'umuhungu wa Adamu, abandi bakavuga yuko warubatswe n'umuhungu wa Nowa. Ego ivyo niko amateka abivuga, kandi ubizi kuturusha nawe ni uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, kuko amateka ari mu bintu bimwe bituma abantu bamenya ivyagiye biba ku ngoma zitandukanye canke mu bihe bitandukanye, kugira ngo abantu bashobore gutahura. Urabona ico kiyaya cyose, iyo misozi, ahantu hubatse umusigiti Aqsa, ahantu heranda nkuko mwabibonye kujya kuntu hazitiye, ngira namwe murabona yuko no musigiti uri mu karere. Iyo usengeye isengesho rimwe mu musigiti w'Imaka wandikirwa amasengesho 100. Usengeye isengesho rimwe Madina wandikirwa amasengesho 1000. Usengeye isengesho rimwe muri Masjid Aqsa uronka amasengesho 500. Iyi Aqsa rero yahoze ari kibla y'Abayisilamu mbere yuko Allah ahindura kibla yacu akayirabisha Imaka, nkuko tubisanga muri Qur'ani 2:144. Ewe Muhammadi, tubona uraba hejuru, werekeza uburaga bwawe hejuru, hindukira usenge werekeye Imaka. Cyo tubana imisigiti yose no munsi yubakwa iba iraba mu gisagara c'Imaka. Imyaka yose 16 kibla y'Abayisilamu wari uwo musigiti Al-Aqsa. Imana imaze gutanga itegeko baca batangura kuraba Imaka. Ikigabane c'icumi cya Qur'ani ku murongo wa mbere haratwereka ko Muhammad yadugijwe mu ijuru avuye kuri no musigiti nyene. Nkuko duca twumva no mu mateka ko Muhammad yanahasengeshereje intumwa zose zabaye ngaha ku isi, Iraki 1,024 zose zisengera inyuma yiwe. Igisagara ca Yerusalemu bakaba bacubatse ku misozi 4. Muri iyo misozi 4 hariko agasozi kamwe ariko kubatse ko umusigiti wa Al-Aqsa. Amajepfo yo mu buseruko bw'Yerusalemu Yerusalemu ya kera ikaba yubatswe ku buringanire bwa metero kare 144. Uwo musigiti ushobora kwakira abantu bawusengeramwo 500 gushika mu myaka ya 60. No wari umusigiti munini washobora kwakira imisigiti abantu benshi cyane gusumba w'i Madina. Kuko w'i Madina niwo munini ya n'umusigiti w'Imaka, iyo nayo ikaba isumba kure cyane ari Aqsa ku bantu yakira no mu bunini bwayo.
Umusigiti wa Al-Aqsa ufise imiryango 15 ukagira n'iminara 4. Iyo miryango imwe barayugara, iyindi ikugururwa mu gihe bikenewe. Ni umusigiti rero ufise amateka akomeye cyane ku bayisilamu. Ubu naho tugiye kubereka wa musigiti twita Dome di Rocher. Twababwiye kubera iki witwa uko. Nuko ahanyene ariho intumwa y'Imana Muhammad yaciye aduze mu ijuru. Iri buye niryo yaciye ko aduze mu ijuru, nico gituma bawise Dome di Rocher. Na hanyene Muhammad yuririye aduze mu ijuru kwiri buye nyene mubona. N'amateka akomeye. Aka kantu mubona hejuru kuri no musigiti na kantu k'inzahabu, inzahabu zashizwe ko n'umwami wa Yorodani yitwa Hussein, byubatswe no witwa Karufani bin Marwan. Inzahabu zashizwe ko zapima ibiro 200 by'inzahabu or, ukaba wubatswe mu mwaka wa 1973 hijiri. Abundi musigiti tubona ngaho ni Al-Qibri canke Jamu Al-Qibri, ushobora kwakira abawusengeramwe bangana n'ibihumbi 5,500. Uri munsi y'umusigiti wa Al-Aqsa ku ruhande rwa Kibra, ari naco gituma wiswe iryo zina. Aha mubona niho imamu ahagarara mu gutanga inyigisho zo ku munsi wa gatanu. Aha ku munsi wa Ijuma niho hagarara imamu mu kuyobora amasengesho. Inkomoko y'uwo musigiti ukaba wavuye kuri Omar bin Khattab radiyallahu anhu, akaba ari watumye uwo musigiti wubakwa. Hama umusigiti nawo ukurikira ni umusigiti witwa Al-Aqsa Al-Qadim, umusigiti uri mu kuzimu upima imetero kare 1500. Ushobora kwakira abantu abababa 1000. Uri munsi y'umusigiti wa Al-Qibri kandi warigeze no kugarwa mu nyuma mu myaka urugururwa, barawugurura. Hariho n'ubundi musigiti wo mu kuzimu witwa Al-Musalla Al-Marwan, wubatswe kuri metero kare 4000. Bawita uko kubera Kalifu bin Marwan ari wawitiriwe. Harimwo n'ubundi musigiti wo mu kuzimu witwa Al-Buraq Sharif. Al-Buraq Sharif niho intumwa y'Imana Muhammad yaziritse ca gitwazi ciwe Al-Buraq mu gihe aduze kuzana amasengesho mu ijuru. Harimwo kandi n'ikigo ndangamico c'abayisilamu, harimwo n'umuryango witwa Rahma Tauba, harimwo kandi nico twita Daro al-Hadith. Ukuvuga rero ivyo byose biri mu mateka yagiye aranga aha hantu nkuko namwe muvyibonera uyu musigiti wa Al-Aqsa. Ico dusabwa rero mw'iki gihe no gusabira iduwa abagenzi bacu babemera Imana ariko barahohoterwa n'abanyisirayeli, bamwe bita ngo nibo bana b'Imana. Nabo mukamuzi ko bacitse ibivume nkuko tubisoma muri Yosuwa 7:12 ko abisirayeli bacitse ibivume. Mukamwibuka ni hadisi z'intumwa y'Imana Muhammad ico bazokorerwa muri ya minsi igihe kizoba kigeze inshallah. Kuri ubwo rero tubasabira iduwa ko ni bene wacu. Kuri ubwo rero tubananye tugira subscribe canke sabone kuri Dawa TV Burundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.